ijambo ry'umutwe riravuga ngo kumenya ibanga ryo kuroranirwa canke kugwirizwa, multiplication muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Maze iminsi hariho ijambo riguma rinca mu mutwe rivuga ngo donner c'est recevoir. Mu bisanzwe iyo utanze uba wakiriye. Imana ishimwe. Harimwo kwakira, kumbura ukakira ibingana na bimwe nyene wari watanze, canke hakabaho kugwirizwa. Rero ico umuntu atanga kenshi ni caronka, nico gituma kutanga k'umuntu niyo nyungu yiwe. Imana ishimwe. Umuntu atanga amahoro yunguka amahoro, uwutanga ubumenyi kenshi yunguka ubumenyi. Nimaza ko mumaze kubona ko abigisha baba ari abantu baciye ubwenge, uwufise akunda kuguha umwanya, nawe kenshi ni uronderera umwanya. Uwutanga priorite nawe ahabwa priorite. Iyo ukunze guha priorite abantu mu vyabo, nabo iyo hageze mu vyiwawe baraguha priorite. Uwutanga sacrifice nawe akoregwa sacrifice. Iyo umuntu bakunze kuvuga ngo ujya muntu ngo aritangira abandi, hama nawe iyo hageze ko akenera ko abandi bamwitangira, biroroha bakamwitangira. Muri make, donner c'est recevoir. Ico utanga kirakugarukako. Gutanga binyungu yawe bwite gusumba ko biba inyungu y'abandi. Imana ishimwe. Ariko hari igihe usanga bitugora gutanga. Mbega gutanga none bitugora kubera iki? Nuko ngira ngo haba habuze guhishurirwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mon peuple périt par manque de connaissance. Ubwoko bwanje buriko buricwa no kutamenya. Reka dusome amajambo y'Imana muri Bibiliya atwereke ingene gutanga ariko kugwizirizwa. Kuko wo kwiyumvira uti iyo ntanze hariho ico ntakaje, kiza kungaruka ko gute? Imana idushoboze. Reka dusome imirongo ya Bibiliya, duhere kuri Luka. Haravuga ngo ingero nziza itsindagiye inyingishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze, kuko ingero mugereramwo ariyo muzosubirizwamwo namwe. Imana ishimwe. Ingero ugereramwo abandi nawe niyo uzosubirizwamwo. Reka dusome Mariko igice 8 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi, turabe ibijanye no guhishurirwa ivyo gutangira Imana. Hajya muri Luka hatweretse yuko ingero ugereramwo abandi nawe ariyo bakugereramwo. Reka nsabe hagira umuntu umwe aza hano. Mbega aho bahariho umuntu no munsi mu gitondo yasengeye 10,000. Birashika tugasenga ngo Mana wompa 10,000 uno munsi. Hariho uhari umwe aze kubitora. Nta muntu yasengeye 10,000 ayakeneye muri kino gitondo. Ko atawuhari reka ndayihere minyone. Wewe ngira araza kuyansubiza ko dutaha mu rugo rumwe. Imana ishimwe. Iyi 10,000 ndayihaye minyone. Kandi ntiyobura ico ayikoze. Kumbure ndamuterereye afise urubanza. Ari mu kugira mariage. Imana igwize iyo 10,000 mwama 10,000 menshi. Imana ishimwe. Hama nanje mugabo ndakeneye ko minyone ama. Nashaka rero gusaba minyone ampe 20,000. Nashaka gusaba umpe 20,000. Ufise 10,000 yonyene. Urakoze. Minyone namuhaye 10,000. Ayansubije ari 10,000. Kubera ko ari minyone ari limite. 10,000 yanje ntiyashoboye kuyigwiza ngo ivemwo 20,000. Igihe cyose uha umwana w'umuntu ingero umugereramwo niyo nawe azokugereramwo.
iyo tugiye mu manza, genda wicarire dimire ni wawe. Iyo tugiye mu manza ruguru, abahora aja mu manza za ruguru, murabizi ngene bigenda. Uwaterereye vyinshi bamuzimana vyinshi. Sico kimwe ni Bujumbura. N'ikibanza bamwicarikamwo ntigisa n'ikibanza bicarikamwo ubandi. Babicarika par catégorie y'ivyo baterereye. Ariko twebwe mu nzu y'Imana, igihe cyose utanze uhaye Imana ntigusubiza ibingana n'ivyo wayihaye, igusubiza ibigwije. Guha umwana w'umuntu ni kwiziganyiriza, ariko guha Imana ni ukugwiza. Imana ishimwe cyane. Iryo tandukanyirizo mwaryumvise. Iyo uhaye umuntu ubuziganije, ariko iyo uhaye Imana uba ubivye urubuto ruzovamo nyinshi. Imana ishimwe cyane. Igihe cyose dutanga twige kuraba mbega turiko duhande. Ivyo navyo si umwana umuntu w'inyama n'amaraso yo biduhishurira, ariko n'Imana yonyene ishobora kubiduhishurira. Reka dusome Mariko guhera ku murongo wa mbere. Ngo muri iyo minsi hongera kuba ishengero ryinshi, babura ivyo kurya, ahamagara abigishwa arababarira ati ishengero rinteye akagongwe, kuko uyu munsi ugira gatatu turi kumwe, none ntibagire ico barya. Nobasezera ngo basubire iwabo bashonje, bogwira isari mu nzira, kandi bamwe arabakure. Ishengero ritera ikigongwe Yesu, arabona ko atobarungika ataco abahaye. Abigishwa biyo baramubaza bati, umuntu yokura hehe imitsima yo guhaza aba bantu ko hano ari mu gahinga? Muri Bibiliya yanje handitse ngo ko hano ari mu bugaragwa. Inyishu y'abigishwa ba Yesu murayumvise. Yesu yagize akagongwe, arashaka ko abantu batagwira isari mu nzira. Mugabo abanyabigega biwe yikorako bamubwiye ngo mbega ushaka ko dukura hehe imikate muri kano gahinga, muri buno bugaragwa? Nkuko nawe ndaba mu maso ukambwira uti mbega ushaka ko ntanga iki muri kano gahinga? Ushaka ko muri buno bugaragwa nahatswe kubura n'amahera ya bus anzana nga, urashaka ko ntanga iki? Umbajije ico kibazo umenga wo buri mukuri. Imana ishimwe. Reka tubandanye. Arababaza ati mufise imitsima ingahe? Nabo bati ni ndwi. Ababigishwa vraiment ahubwo bari bakwiriye no guhana. Erega nagira ngo tuza gushika hahandi atana kimwe bari bafise. Bari bafise imitsima indwi, ni bari bafise ubusa. Imana idutabare. Reka dusome guhera ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 20. Murabe ingene Yesu yababajwe n'ukutamenya kwiza intumwa ziwe. Haravuga ngo guhera ku murongo wa 16 muri Mariko gice 8, jambo ryaho ry'umutwe riravuga ngo umwambiro w'abafarisayo niwo nyigisho zabo. Aha Yesu yari kwabwira intumwa ngo zirinde umwambiro w'abafarisayo. Kubera ko umwambiro w'abafarisayo wari ufise ikintu c'ikidini, ikintu cyo gushaka kwerekana yuko ibintu bidakunda ntibikunda kubera hariho amategeko avuga ukunuko. Muri make nta bintu vy'ibitangaza vyari bihari muri bo. Guhera kuri 16 baravugana bati mu mitima yabo kuko bariko barivuganya mu mitima yabo kuko batagira imitsima. Bari basubiye kugaruka kuri ca kibazo c'imitsima. Muri make mu mitima bariko baridodomba ko bakenye, ko babuze imitsima, ko hariho ibintu babuze. Nkuko nawe uno munsi ndabizi neza
uriraba mu mutima, uriraba muhira, uriraba kuri konti, ugasanga hariho ibintu ubuze. Yesu kubera ari Imana imenya vyose, aca aramenya ivyo bariko barivugana mu mitima. Yesu arabimenya, arababaza ati, ni igiki gitumye mwiburanya ngo nta mitsima mufise? Ntimuratahura? Ntimuraruha mubimenya canke mubitahura? Mbega mufise imitima ikomantaye? Ko mufise amaso ntimuruha mubona? Nk'abakristo, mwabana b'Imana, mufise so umutunzi wa vyose. Mbega ko mufise amaso ntimuruha mubibona? Mbega ko mufise amatwi ntimwumva? Uwo ni Yesu. Kubera iki mwiburanya ngo mubuze imitsima? Mufise amatwi ntimwumva kandi ntimwibuka aka kantu. Mbega ntiwibuka aho Imana yagukuye? Mbega wa mupapa we, uribuka Imana ikugirira mariage? Wamwige muri hano, uravyibuka cagihe urubanza extraordinaire Imana yaguteguriye ata mitsima ufise? Mbega ntimwibuka? Ngo hamwe n'amanyagura ya mitsima 5, ibihumbi 5 mwegeranije ibiseke vyuzuye ibimanyu. Mwegeranije ibiseke bingana gute? Igihe wagira mariage utarakwiza amahera yo kuri hasari, mu nyuma Imana yakurihiye, wasigaranye ayangana gute? Mbega nta biseke wegeranije hanyuma ukaronka n'ivyo usigarana? Ko nabonye mwamara iminsi inyuma y'urubanza mutwakira mutuzimana ibiryoshe birimwe n'amamayoneze. Mbega nta biseke vyasigaye? Mbega bijya bintu mwaravyibagiye kubu tugeze mu bugaragwa? Nico kibazo Imana yari kirababaza. Ngo baramwishura bati ni ibiseke 12. Igihe bamanyagura imikati 5 bakagaburira abantu ibihumbi 5, basigaranye ibiseke bingahe? 12. Ivyo biseke 12 bisigura imiryango 12 y'ubwoko bwa Isirayeli. Igihe Yesu yabaha amabwirizwa ya Mose, nkuko tuzi ibitabo 5 vya Mose, nkuko yabamanyagura imikati 5, bararonse ingene babaho, biga ingene bo kwitwara, biga ubuzima bwiza bujanye n'idini y'ubwoko bw'Abanyisirayeli, bagenda kuronka ibiseke 12. Vuga ngo nta muryango numwe utashikiriwe. Imana ishimwe cyane. Acarasubira arababaza ati, kandi hamwe n'amanyagura ya mitsima 7, ibihumbi 4 mwatororokanije ibiseke bingana vyuzuye ibimanyu. Mbega cagihe nafata imikati 7, igiharuro 7 murazi ico gisigura? N'umugisha, n'igiharuro ciza cyane. Je buriya iyo nibutse ko narose baptême le 7 juillet 2007, 7 namancangira gutya navuga ntariko Mana, uyu n'umugisha wo kuba muri Kristo Yesu, na uronse guhera umunsi wa mbere mbatizo. Igiharuro 7 ni igiharuro kidasanzwe. Yesu acaraza arababaza ngo, igihe namanyagura imikati 7 mukagaburira abantu ibihumbi 4, abantu bagira commentaire y'ijambo ry'Imana baravuga bati, wo kwibaza ko abantu ibihumbi 5 yagaburiye ubwa mbere aribo bari benshi. Ati mugaburi ibihumbi 4 nivyo vyinshi, kubera ibihumbi 5 yagaburiye ubwoko bwa Isirayeli gusa.
murazi ko hasigaye ibiseke 12. Mugabe igihe agaburira abantu 4,000 ngo yaragaburiye isi yose, kubera ko isi yose iriho presente n'impande zine z'isi. Ibiharuro vyo muri Bibiliya si ibiharuro bisanzwe. Nico gituma Yesu ariko arabigarukana bibabaza kugira ngo arabe aho guhishurirwa kwabo kugera. Muntu w'Imana wicaye hano muri kino gitondo, uguhishurirwa kwawe Kristo kugera hehe? Imana ishimwe, kuko aho ariho hari ibanga ryo kugwizirizwa muri Kristo Yesu. Bati n'indwi, arababaza ati ntimuraruha mutahura. Ikibazo ca nyuma yabiherejeko, ahejeje kubibutsa ivyo biseke, ahejeje kubibutsa izo multiplication yagize, aca arababaza ngo nubu ntimuraruha mubitahura. Reka dusome Mariko, aho ijambo ry'umutwe ni igihe Yesu yatambukira ku mazi. Hanyuma ariko aratambukira ku mazi, azaho intumwa ziwe zozo ziri mu bwato, baragira ubwoba bibaza ngo ni igihume. Hama mugabo aca arabona ko ari ukubera batagira ukwizera. Aha rero kuri 52 arababwira ngo kuko batatahuye ivya ya mitsima, ariko imitima yabo yari ikomantaye. Igituma batashoboye kumwizera ko yotambukira ku mazi ni kubera ko na bugingo n'ubu ntibari bwatahura ivya ya mitsima yamanyagura. Ikintu c'imitsima wokwibaza ngo n'umukato usanzwe, wokwibaza ngo n'ubugari bw'ingano canke bw'imyumbati canke umuceri, ingene ushaka kuvyita. Ariko ikintu c'umutsima ni ikintu gikomeye, kuko Yesu ubwiwe, bantu b'Imana, niwe mutsima w'ubugingo. Murazi yuko mu gusangira turavuga ngo akiruye umubiri wanje, aba ari umubiri canke aba ari umutsima? Yesu wenyene ubwiwe niwe mutsima w'ubugingo, niwe wenyene rezo ya multiplication yonyene ihari. Haleluya. Ariko ababazwa n'ukungene intumwa ziwe zitariko ziratahura iryo banga. Aravuga ati mbega aba bantu baracari mu bintu vyo kuvuga ngo turi mu bugaragwa, nta mikate turonka, kandi jewe Kristo umukate w'ubuzima ndi kumwe nabo. Muntu uri mu ishengero ry'ubugingo busagutse, uracari kuravuga ngo ubuzi bwarabuze mu gihugu, je nta kazi noronka. Yesu Kristo umutima w'ubugingo ari watanga ako kazi, ari kumwe nawe. Mbega nturatahura, nturabimenya? Mbega urafise amaso mugabo ntubona, urafise amatwi muga ntiwumva? Imana itugirire neza. Reka tubandanye gusoma iyindi mirongo. Reka dusome Yohana 6 guhera ku murongo wa 35 gushika ku murongo wa 36. Tubona aho Yesu ubwiwe yivugira ko ari we mutsima w'ubugingo. Yesu arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo, uwuza kuri jewe ntazosonza namba, kandi uwunyizera ntaho azigera anyotegwa namba. Reka tubandanye kuri 36 ngo ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera. Ariko Yesu vraiment araturaba, turiko turiganyira, turirira imikate, turirira amaviza, turirira ubuzi, turirira ama business yacu ngo atere imbere, turirira imitahe tutazi ingene bayiririra, tutazi l'essentiel ko ari ukugira Kristo umukate w'ubugingo. Uhejeje ukamwizera ngo ariko mwarambonye
umukate mwarawubonye ntimwigeze muwizera nka cagihe abanyisirayeli igihe bari mu bugaragwa Imana yabarungikiye imikate myinshi manu ku munsi ariko kubera ukutizera kwabo barayora bakayora ibirengeje ivy'uyo munsi babishikanye mu nzu bikaca bibora kubera ko Imana yari yateguye ko bayizera ku munsi Imana ndikigucisha mu bugaragwa kubusa gusa irikira kwigisha kuyihanga amaso no kuyidepandako ijana kwijana bantu b'Imana niwabona utevye guhezagirwa uzomenye ko utarahishurira ibanga ryo guhezagirwa niwabona utevye kugwizirizwa uzumenye ko utaramenya ingene babiba bakimbura reka turabire hamwe amabanga 4 reka dusome Abaheburayo igice ca 12 umurongo wa 2 aha mu Baheburayo haravuga ngo dutumbereye Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera niwe mutsima w'ubugingo nta handi dufise dutumutwe ni kuri Yesu gusa ngo kandi yaragusozereye uwo kubw'umunezero yashizwe imbere bantu b'Imana haleluya ngo yihanganiye umusaraba ntiyagira ikindi soni zawo avyagira iburyo bw'intebe y'Imana kubw'urukundo Kristo yadukunze jewe nawe yemera gutanga ikiguzi gikomeye cyane ku musaraba iyo musaraba ngo ryari isoni kubera umuntu abambwe ku musaraba mu Bisirayeli yaba ari kivume ariko Yesu kubera yarazi ngo ninabambwe isanzure nzikwegera ko benshi kubw'urwo rukundo yagukunze wewe nanje aremera arabambwa isanzure kugira ngo twese isi yose apana abanyisirayeli gusa abanyamahanga abagiriki isi yose tubonere gukizwa muri we Imana ishimwe reka dusome Abami ba mbere mu Bami ba mbere aha nigihe umukozi w'Imana hari mu nzara hama Imana irabwira umukozi wayo ati reka nkwereke ahantu uzogenda uzohasanga umugore w'umupfakazi abari wakugaburira mwumvise ko Imana ishaka kuguhezagira ntibanza guhagurutsa abaminisitiri n'abakuru b'ibihugu irashobora guhagurutsa umuzamu w'iwanyu cyangwa umuboyi w'iwanyu akaza akagusufura mu gutwi ibanga rimwe ryonyene rikaguhindurira ibihe kubera ko ari Imana ibishaka kuguhezagira rero kandi Imana nayo iyo ikurungikiye umuntu ngo umuhezagire si kubera iba yabonye ari wo bishoboye gusumba abandi kumbura uba ufise 10,000 yonyene mugaye kakikubwira ngo yihundi ni kubera ko hariho igitangaza cyawe kiri muri ico kintu aramwishura ati nkurahiye uguhoraho mbere ko dushikaho kuri 17 yarabanje aramubwira ati mpa utuzi two kunywa yamutwaye buhoro buhoro ati sawa amazi urumva byari vyoroshe era yavoma ahejeje ati ataranashika no mu nzira ati ahubwo ucuzunzaniye utwo kurya umufakazi ati ibi bintu bimbanye vyinshi n'amazi sinebwa yashikane antumye kagatsima nari mfise ari kamwe acaramubarira ati izi ndahiro rero nazo nyene zantangaje ni nyinshi vraiment nkurahiye uguhoraho kuhoraho Imana yawe nkakugiye badutangarije sociale mu kwicenda ucyo utangura kuvuga uti Imana nukurura bize vise abana 5 nabo nyene ntibarakwiza amakaye none jushaka nkure hehe ibihumbi 10 byo kuzana amakaye byo kuza gutangira sociale muri Abundant Life Church ucuronka n'indahiro n'ivyabona kugira wereke Imana ko ataco wayimye ugifise ngo ntaco mfise cyo kurya atari iri jambo atari surinya uti atari
ico kintu ufise uvuga ngo atari ako kantu wibikiye ka atari. Nk'ubu unyishora guhura n'umuntu inyota yishaho hanze ati nukuri ndakwinginze ungurire kinju canke ndakwigize ungurire orange, ukaca umubwira uti ndakurahiye nta rindi hera na rimwe mfise atari 200 binshikana muri ville uno munsi, atari 200 vyawe birashobora kuvamwo ifana, birashobora kuvamwo kinju. Ibisigaye vy'ingene ushika muri ville kazi mutapfuye uriho uraza gushikayo. Ngo atari agafu kari kurushi mana yanje yakagaye ngo none ngo 10,000 vy'ubu mbega biva mwiki gasigaye mu gaseke n'uturanguzwa mana iseneje mbega umudamu yarazi kuvuga tw'amavuta ya Elayo mu gakarabo mbere ubungira ntoragura udukwi tubiri. Ibaze mu bisanzwe inkwi bazitora mu ishamba sivyo, ushatse wotora izirenga zibiri ninde yokubuza muga kugira yerekane ko agira apfe udukwi tubiri twonyene nta n'uburenganzira bwo gutora dutatu ufise, ninde yakubujije gutora dutatu? Ngo kugira ngo ngende muhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukaje duheze duhwere. Yewogaye none ko n'ubudi ni wakajuza guhwera ukamwimira ko wundi ko rubunda aragupfa sivyo? Uko ni kwa abakristo tumeze kenshi nuko ngo batubwiye gutanga mu isengero ngo amahera ya parcelle ngo mugabo jewe ubu turi mu gice ca kangahe ca gatatu ca kabiri ndafise minervale y'iki gice gusa y'abana nzogenda ndayirihe mu gice ca gatatu bazoce bashaka babirukana ko none n'ubundi bazobirukana yazane mu nzu y'Imana hama ureke kuri trimestre zibiri urabe ko Imana ikureka ngo maramare babirukana. Abakristo twama dufise ivyitwazo mugabo si twebwe nukutamenya n'intumwa zagendana na Kristo ngo zari zifise amaso ntizabona zari zifise amatwi ntizumva hama zari zaribagiye ivyo yazikoreye vyose. Umwana w'umuntu aribagira cyane nk'ubuje nkaza ngaha nkibagira yuko nabaye muri interna tukajya ubugari bwirabura burimo n'amakara n'ibiharage agasosi kutuzi kameze gutya ukozamwo ntubone ko wakojejemwo nkaca ntangura kuvuga ngo umuceri urabishe kubera nabuze amahera yo kugura umutanzania. Uko si ukwibagira abantu b'Imana. Acara mwishura rero umukozi w'Imana Eliya aramwishura ati ntutinye muntu w'Imana ntutinye gukora ico kintu Imana irakukora kubwira ngo ukore ico kintu nyene Imana iri kirakubarira ngo ukore ntugitinye. Aha turiko turavuga gutanga ntituriko tuvuga amafaranga gusa. Kumbura Imana hariho umuntu agwariye mu bitaro iri kirakubwira ngo haguruka uje kumugwaza atagira ikimugwaza umwanya wawe uri kuvuga ngo nuwugira uje kudandazamwo kugira urabe ko abana bawe bojya urashobora kureka kuja kumugwaza ukaja kudandaza ugataha atacu utahanye wa muntu ntagwazwa n'ababana ntibajye. Ariko mu gihe uwo mwanya wawe wawutangiye uwo muntu kubw'icubahiro c'Imana kuko icuha Imana ntigisa n'icuha umuntu, icuha umuntu kirakudeseva ikindi gihe nawe azokwanka kuza kukugwaza widoge mugabo wabikoreye Imana irakugwiriza uzosanga abana bawe bariye utazi uwo bagemuriye. Narigeze kubona umupapa akavideo yemereye umwana ngo bazojya inkoko menga hari kuri Noel canke kuri Bonane umwana w'umukobwa asiga mubwiye ngo shira kwa amazi ngo cane ntiyarafise n'inkwa canisha amabuye sinzi ibintu yari karagira karaka video umupapa nawe aragenda ngo agiye gusuma umupapa niwe yazanye amabuye mu kibanza c'inyama ko yari yamwemereye inkoko
aragenda nta mahera yarafise gusuma, arasenga arabwira Imana ati Imana ndamaramaye imbere y'umwana. Umwana wanje namubwiye ko ofisi Imana iri capable kuduha inkoko kuri Noel. Ndakwinginze untabare uyu mwana aronke inkoko. Acaragenda atora amabuye, acarondera icyo mutuma mu nzu, ngo genda uzane ikibiriti ducane ya nkoko nayizanye. Acarugura ya safuriya ashiramwe amabuye arafundikira. Umwana aracanira sakamubwira ati kirazira gufundurura inkoko, nibafundurura gumufundikiye ishe neza. Ariko muri ako ka video kaheze yaragiye arasenga, Imana ihagurutse uwundi mugabo w'umutunzi ahantu, imurungika ahantu mu kavilaje, ati genda urabe umugabo yitwa ukuntu, ugenda umushiriye inkoko n'umuceri n'amafiriti bihiye. Uwo mugabo araza aradodora kuri ako kazu hatagira ko n'umuryango, arabaza ngo nakarihe, ati ni jewe, Imana indungikanye ibi bintu nivyi wawe wayisavye. Aca muhereza n'ayandi mahera menshi, mugabe ico Imana yari yayemwemereye ko azoha umwana caje gihiye. Umwana ntiyigeze amenya ko batetse amabuye, yabonye indya ziri ku meza. Umupapa ararira aravuga ati ndasubiye kubona ubwizigirwa bw'Imana. Rero ntutangure kwiyumvira ngo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntutinye. Yoyo ntiyigera ibura uko ibigenza, iraza kubikora, iraza gutabara hageze. Imana ishimwe. Acara mwishura ati ntutinye, genda ugire nk'uko uvuze, mugabo ubanza uncumbire ko gatoyi, banza uhimana nawe ubwawe, banza wihimana abantu b'Imana. Nta vyanje ngifise, ivyanje ni ivyawe, ndakwihaye. Iyi ndirimbo mbega iyo tuko turayiririmba aya majambo muramwimvira uburemere bwavyo. Nta vyanje ngifise, mukiza nduwawe, ndakwihaye wese. Nakakandi gato. Imana itugirire neza. Acaramuzanira uheze wicumbire mwe n'umwana wawe mujye. Eliya ntabwo bayarafise bwuko kagafu bagacumbiye wakakarya gahera. Yarazi ko Imana yamurungitse aho ariyo kwizigirwa. Nonsore miragaburiye Eliya mugabikoreye igitangaza umufakazi cyo kujya igihe cyose iyo nzara izomara. Haleluya. Kuko ari kuhoraho Imana y'Abisirayeli agize ngo ako gaseke nikazoshiramwe ifu, nako gakarabo nikazoshiramwe amavuta, gushitsa ku munsi uhoraho azorekurira imvura kwisi. Haleluya. Turi mu bugaragwa, hari ikizuba cinshi, nta bitoro bihari. Mbega ubuzima buragoye mu gihugu, mbega ubuzima buragoye mu isi. Vyose shira ko ego, ariko hariho ariko nta gihe uzobura ingene ubaho gushika Imana isubiye kurekurira imvura mu isi. Niryo sezerano. Ukiri muri ubwo bugaragwa nyene uzoguma kubona ikiganza c'Imana. Imana yacu itugirire neza. Aya mabanga rero yongira ukroturire ko dusigaje umwanya muto, yose twayavuze. Ibanga rya mbere nuko iyo utanga nawe uhabwa. Ibi bintu twabibonye muri Luka igice ca 6 umurongo wa 38 ko ingero ugereramwe abandi ariyo nawe uzogererwamo. Ariko iyo uhaye abantu nawe usubizwa ibingana n'ivyo watanze. Ariko iyo uhaye Imana uhabwa umusesekara, uragwizirizwa. Ni watanga mu biseke hano imbere, ntuzohe pastor Yedidia, ntuzoha abajejwe fundraising kubw'inzu y'Imana. Ntimuze mutinye ngo tuzomaramara, oya. Ahubwo Imana
muri rujya rukundo yagukunze kakwitangira ku musaraba, sunikwa n'urukundo uyihesha icyubahiro, niho ibyawe bizogwira. Guha mugenzawe ni kwiziganyiriza, ariko guha Imana ni ukubiba ukimbura. Imana ishimwe cyane. Guha mugenzawe ni kwiziganyiriza, guha Imana ni ukubiba ukimbura. Aburahamu yagize relation yiwe n'Imana, yamashiraho ibicaniro, yamashikana ibimazi, gushika n'uho ab'inshuti n'Imana, gushika naho Imana ivuga ngo ntacyo nokora ntibi yakabanga umusavyi wanje Aburahamu. Bantu b'Imana, iyo ni relation irimwo multiplication. Mu Kirundi tuvuga ngo akarenge ngo kabagara ngo ubumwe, ngo ifuni ibagara ubumwe na karenge. Uzoja kumuramutsa nawe aze kukuramutsa, nivyakunanira kumuramutsa ntazokuramutsa. Niwagira ubucuti n'Imana mu bihe vyose izokwamira ku ruhande rwawe. Imana yacu ni nziza. Iryo ni banga rya mbere. Iyo utanze nawe urahabwa. Giving is receiving. Donner c'est recevoir. Amen. Ibanga rya kabiri, gutanga ubishobozwa no gutahura Kristo. Imana ishimwe. Ja kumenya Kristo uwo ari we. Ntiwibagire urugendo mwagiranye, ntiwibagire aho yagukuye, ntiwigere wibagira ko ari we mukate w'ubuzima uhoraho. Bizokorohera gutanga kubera ko nta buremere burimo. Niwo tubwira ngo mwikoreze ingata yanje kuko irahwahutse. Igihe cyose ukora ibintu kubw'urukundo ukunda Kristo, bantu b'Imana birahwahutse. Nta kiremera kibamwo, nta mahera aba menshi iyo yahaye Imana, nta nayaba make iyo yahaye Imana, kuko yo iraza umutima watanze ico wari ufise. Imana itugirire neza. Ibanga rya gatatu, gutanga kugwizwa, ugutanga kurimwo multiplication, ni ugutanga kurimwo sacrifice, ikiguzi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo agatete kataguye mu ivu ngo gapfe ntigashobora guhunda impeke nyinshi. Niwabika imbuto yawe ngo ntuzubure ibiharage vyo kurya, ntuzobihamba ngo bipfe, bihunda impeke nyinshi. Hatabaye gupfa ntihashobora kubaho multiplication. Iyo Yesu ataja ku musaraba, Mose yari kugumana abanyisirayeli gusa, ariko yabambwe isanzure kugira ngo uno munsi isi yose ikizwe. Ibanga nuko ugutanga kugwiza multiplication ni gutanga kurimwo sacrifice. Nico gituma umwami Dawidi yari nyene amatere yose yo mu gihugu yaraganje, baramubwira ngo bamugabire itongo ryo guhamwa ikimazi Imana. Aravuga ati sishobora guha Imana yanje ikintu kitagize ico kinguze. Niryo banga rya multiplication. Tanga ivyo nyene ubona ko bigoye. Ivyo utanga se amafaranga gusa, ushobora kuba ufise talent. Iyo talent yawe yikoreshereza Imana. Nurindire kuzoja kuririmba kuri YouTube ngo uronka ama views, ngaha baririmbyi baragukeneye. Nurindire kuzoja gutamba muri boîte, ngaha hari ama club ya dance aragukeneye. Tanga ico nyene ufise Imana yaguhaye, ariko utange hagiye mu kiguzi. Niwazinduka kuza gukubura inzu y'Imana uvuye mu Kamenge canke uvuye mu Kanyosha, wabuze amahera ya bus, ukahahurira n'uwavyutse haraheze 15 minutes aba muri quartier 10, mukaza gukubura mwese, mbega mwibaza ngo ikiguzi mwatanze imbere y'Imana kirangana? Mbega mwibaza ngo Imana ntizi kwa apprécier ibintu nk'ivyo? Ibaye umuntu nkanje nawe ngo yibagirwe? Imana idushoboze. Abo mu gitondo nabwiye ntije ndakunda itiro, ariko iyo ndarihevye nkaza muri croisade ngaha ya famille Esther,
numva ari privilege. Imana yarampaye izina ryiza Esther. Nawe ndagusengera ngo Imana iguhe izina riguhindurira amateka. Iyo turi ngaha mu masengesho nabo turi kumwe barabizi, nama ndababwira ikintu ca mbere, twibutse Imana yuko turi famille Esther. Igihe Esther yahagarara imbere y'umwami yamutunze inkoni kubera ko igikundiro c'Imana cyari kuri we, amubwira ngo saba ico ushaka cyose urakironka, ngo naho kiba igice cy'ubwami ndakiguha. Uko niko kwitahura abantu b'Imana. Tuhagarara imbere y'Imana tukayibwira ngo dutunge inkoni, duhe faveur, hama tugasenga. Nariko ndakubwira ko nta kintu na kimwe woha Imana ataco kigutwaye ngo kwize nikigwiza. Kandi ndamaze kugira experience, igihe cyose maze imisi nduhijwe n'ibintu vyinshi, nkabura n'umwanya wo gukora ivyo ntegerezwa gukora, hakagera ko twinjira mu masengesho nkabona byose birambanye byinshi ku kazi dufise ibi, Satani abazi yuko hariho ahantu wagiruje kugira ibintu byose bisubire ku murongo, ugwizirizwa umwanya. Ndabikwatse navyo, vya bintu ntibivaho, kakaruhuko sindakaronka mu mutwe. Ariko igihe cyose nje ngaha masengesho nta nabayundi mushasha. Iminsi yari ifise, umunsi wari ufise amasaha 28 umenga uronse 48 heures, kubera yuko hariho iyindi energie nje gukorana isumba iyo nari mfise muri ya depression ntaraza imbere y'Imana. Donner c'est recevoir. Jewe igihe cyose bampamagaye nk'ubu mu duconference tw'abajene canke iki, biratwara umwanya n'ivyo, ndagenda. Hari igihe ntaba numva umenga ndafise n'ivyo ndabaha washaka, ariko igihe cyose mvayo nungutse bishasha. Donner c'est recevoir. Imana yacu itugirire neza. Twari kwibanga rya gatatu turarihejeje, ugutanga kuzana multiplication n'ugutanga kurimwo ikiguzi. Ibanga rya kane niri ivyo ubona ko niyo wobitanga bitakubeshaho, kubirekura kubwo Imana ivuze, niho hari igitangaza cawe. Kajya uvuga ngo ntaco mfise atari ako kajambako, kakandi uvuga ngo ntaco mfise atari, niho hari ibanga rya multiplication. Ushobora kuvuga uti jewe burya sinzi kuririmba, ubwo urafise umwanya wo kuza kuvyiga. Ego uzoze kuvyiga rero, ntaco ufise atari umwanya wo kuvyiga. Bitange, bikoreshe, niho hari ibanga rya multiplication. Imana yacu ibandanye kutugirira neza kugira ngo tube abantu bafise amaso kandi babona mu buryo bw'impwemu, tube abantu bafise amatwi kandi bumva mu buryo bw'impwemu, tube abantu batibagira aho Imana yadukuye, kugira ngo twame tuyitegako ivyo dukeneye vyose. Uno munsi nibutse ko nkikizwa hari muri 2006 twiga ico bita lundi vendredi, wiga umwaka wose twigishwa gutanga ikigira 10. Ico gihe nk'urugo rwose twari dufise amahovni ya 250,000. Muri ayo mahera 250,000 harimwo loyer ya 120,000, twaba mu Ngagara mu bandi bantu nyene turabibona. Murumva ko ukwezi kwari kugoye guheza. Twari dufise umwana anywa amata yarazimvye ico gihe hitwa Nativa. Baca batwigisha rero gutangira Imana, bivuga ngo muri ya mahera make atahora kwiza ivyo ukeneye, genda ubanze ukuremwo ikigira 10 ukinzanira ndakibone. Jere nagendera kuri principe, ico nize nkagitahura nagishira mu ngiro, niko vyari bimeze. Nabwira Imana nti tuzopfa ivyo ntaramenya,
ariko ivyo maze kumenya vyose ndabijaniranye. Ico gihe ndavyibutsa ubu niho ncavuga nti mbega none ubundi ho izo 25 miliyo tuzibika Imana ntimuhebeshe kunywa mustere yari gutaha na mwangaye ko na yandi yose atari gutaha twari gusigarana iki kubw'ico Yesu yadukoreye 25 miliyo yari make cyane kubwaho yadukuye 25 miliyo yari make cyane. Aha rero ico nashaka kuvuga nuko ico gihe hari dufate ko hoba hari nko mu kwezi kwa mbere kwa 2017 mugabo mu kwa kane yararonsa akazi nishira hamwe giza mu kwa gatandatu nari ndonsa akazi mwishira hamwe giza. Izo hovne zatugora gutanga zari gushobora kutugora gutanga kuko nukuri noba mbeshe Imana ntivyigeze bitugora ivyo bintu zaciye zigwiza nk'incuro 10 gusa mu kanya kamezi adashika 5. Principe z'ubwami bw'Imana zirakora tahura hamushire mu ngira ic'Imana irikira kubarira. Imana ibandanye kutugirira neza. Igihe Aburahamu na Sara bakira abamarayika mu rugi wabo bari bafise amasezerano y'igihe kinini cyane ariko ntiyari bwashike. Mugabo kubera bakiriye abamarayika bakabafata neza bakabagaburira bavaho bababwiye ngo mu mwaka uza mango nkaya muzoba mufise ikibondo uzoba wibungenze. Mbega nta masezerano ufise ku Mana umaranye igihe kinini utazi igituma ari karateba gushika nta Imana yakubwiye gukora utarakora. Mbega ko mbona batizera Imana baje kubapfumu bakabwira ngo barondere intama yera hari n'igihe tabibaho ico Imana irikira gusaba wowe ntigishoboka niho gikora. Ahanje ndahejeje. Ayo niyo mabanga ya multiplication mu bwami bw'Imana. Twarahawe umwaka wa multiplication twarabwiye ko yari umwaka wa multiplication. Jewe umunsi umwe nafukamye ahambwira pasteur ntisengera kwera umwaka wa multiplication nkwiye kuba mu milliardaire. Aho vision yawe igera yo kubona multiplication niho Imana izo gushikana. Aho kubiba kwawe kugera aho sacrifice yawe igera niho uzogera. Imana ibahezagire. Reka ndabasabe duhaguruke dusenge.